hari umunyeshuri yambajije ikibazo kigoye ati mbe hajya mu Burundi ko twaciye mu bintu byinshi, ibintu bitari bike bikononekara abantu barorera, n'ubu ibintu bikaba biriko birononekara abantu barorera. Ati hajya hari abashingantahe baba bakiriho mu Burundi? Ati niho basigaye abantu baniryo gusa bakorera ku gitsure bampemuke ndamuke, bamwe naho babona ukuri banka kukuvuga kubera igitsure, kubera bavuga bati amabanga ndimwo noca ndayavamwo. Namubwiye nti eka naho ubona uko bimeze, abashingantahe baracariho, abashingantahe batarya umunwa hageze kuvuga ukuri baracariho naho bari kurusha. Kw'ikibazo canke amoko, abahutu, abatutsi, abatwa, tugaruka tukanabisanga mw'ibwirizwa shingiro, aho ntituriko turanyegeza ikibazo kandi kihari. Kubwoko bwa buhari kuko bwanditse mw'ibwirizwa shingiro, ibi nivyo abantu bishimikiza mu kwemeza abantu ko hari ubwoko mu gihugu c'u Burundi, ariko sivyo. Reka twumvirize ingene presidenti Bantunganya acishura ico kibazo kitoroshe. Oya ni kwakurinda kubwira ko kuvugana. Igihe bashiga ujya mugwi bashaka, numugwi warimwo abantu 24. Wagiye kuri ivyo by'amoko, harimwo abahutu 12, harimwo abatutsi 12. Urunganwe kunganya. Hanyuma kandi ibibazo byari bihari byavugwa, nivyo byari vyibodekeje kubera bwa butegetsi bubi bifatiye ku vy'amoko. Mbega ndaguheza karorero, turi kumwe n'umukuru wa komisiyo de reconciliation, igihe mu mwaka w'igihumbi 1929 intwaro y'ababirigi ifashe ingingo yuko igiye gufuta mu nzego z'intwaro y'igihugu ico bita abahutu bose, bake bari barimwo bakabafutangana bose gakuraho. Wibaza yuko inyuma bidaca bigira ico bishika mu mitwe y'abantu, birakizana igihe hageze inyuma y'ukwikukira ku Burundi, yuko mugambwe iprona batora urongora umugambwe. Ababikurikiye barabizi, Rwagasore akaba yagiye avuga ati birerekano sindamushira muri leta, nipfuza ko yogenda gutwara umugambwe, ati kuko arawuzi kandi yarawitangiye. Rwagasore yapfa, hageze gutora hakagira umugambwe iprona abaca baja hejuru ngo mirerekano nashaka gutorwa ngo nuko ari umuhutu. Wibaza bitagira ico bizana mu mutwe w'abantu. Inyuma y'ibyo byagiye bigorana, ukabona ingene abantu biyumviriye bati two kwikingira neza ibiriko biraba hariya mu gihugu cy'u Rwanda, bimwe byahindura mu Rwanda mu 1959, bati two kwikingira dufashe ingingo zibuza yuko hogira abahutu bagenda baje imbere. Wibaza ko bitagira ico bisiga ngaho. Nico gituma mu bintu twagida turaba ubwa mbere gukosora ivyo, kwerekana ko abantu bose bashoboye. Mugabo ubu habaye aya masezerano mwavuze yuko haheze imyaka 33, hari ivyo tweda tubona. None ugira umuhutu atwara neza kuko ari umuhutu, ugira umututsi atwara neza kuko ari umututsi. Atwara neza kuko afise ivyumviro vyiza, atwara neza kuko wenyene uko yitunganije yubaha akohereza abanyagihugu, abanyagihugu. Ibi rero ivyo biharuro muvuga vyagiyemwo ubwa mbere kugira ngo bicureshe abantu bamenyere bone yuko umurundi wese ashobora gutegeka wese. Mugabo kuvuga yuko bijya biharuro tukavuga ko bizogumaho abanamba mbere bijya biharuro vyaje ahangira president yizera aza kuvyishura ko niwe
cyane cyane babiganiriye bijya biharuro vyaje kugira ngo abantu naho nyene batume bamwe batagira ubwoba mugabo hariho igihe bizogenda bigashika aho bagira bati ibi biharuro ntibyikenewe yari une sorte de discrimination positive yatuma turengana zijya ngorane jewe namavuga nti uko ndi je ntibantunganye ukaza kundama gukondi ngo duko dumuhutu uzori kuransuzugura ubu nanje aho maze gutahurira ya manyanga umbagije ngo ubwoko bwawe n'ubwahe ayayayayay numva ragasuzuguro ko kugwego go hejuru banumva uri kuranzanamwo amavirisi mbega ubu mwisi ubwoko bwahe ubw'ababirigi ubwazanywe n'ababirigi ubwazanywe n'abaki ubwoko bw'abarundi n'ubwahe nta bwoko buriho mu Burundi cyo twita amakoloke yo kwiga ikibazo cy'Uburundi twagirana mu gihugu abanyagihugu baratubwira bati twebwe nta kibazo dufise hagati yacu ikibazo ni ca mwebwe mwize mwebwe mugwanira ubutegetsi ikibazo mu Burundi kizanwa n'abantu bigira ngo barize abantu bigira ngo barize abo nibo batera ingorane mu banyagihugu babigisha ngo hari hamoko bafatiye kuri ibi bafise imvo za politike kandi ngira ngo nibabesha kuri je ntibabesha nibyo turi no munsi ati nuno munsi niko biri ako gacanwa kamacakubiri ku bwoko butabaho kaguma gashigwamwe n'abantu bita ngo barize hageze mu matora hoho bibindi bagomba gushikira ibiti ari uko baciye ku bwoko reka tubandanye tubwire ingene uvuze ngo ari mu bwoko bucanke buriya ubu musuzuguye kandi atari byo vyamugize uko ari atari navyo vyamugize icari uzakundama gukondi ngo duko dumuhutu uzori kuransuzugura nuko dumuntu kandi nuko ukondi nakoze kugira udakube sinabaye icondi gukwera ubwoko vise eka nabaye icondi kuko nashoboye kwiga nyine cyo mukuru w'igihugu ushaka kuvura ibi bintu vyerekeye ibyo none bumwe abarundi bose dibige neza kuva mu mashuri y'intango mu mashuri akwirikira muri kaminuza bose bashure kwiga uzora wakucyo kibazo kizosubira kuko umuntu azoheza agenda agira ati jewe ni kuki nece sishoye nk'abandi iyo ushoboye rero uraheza ukagenda ukarangura imirimo yawe nibaguha imirimo ngo nuko bagushimye ubwoko bwawe gusa bizokunanira usange na bwa bwoko buteje isoni aho gutuma utera imbere umuntu wese yahora yiyumvira ko mu Burundi hariho ubwoko ati n'ikimenyetso sindamusiga nuko vyanditse mu ibwirizwa shingiro nibaza yuko atahuye nibaza yuko uno munsi ajinjibutse azi ko hari inyigisho z'amazatanzwe ngo ubwoko buriho mu Burundi ngo kanatsinda bwanditse mu ibwirizwa shingiro ivyo sivyo bijya bavyanditse mu ibwirizwa shingiro kugira ngo bacureshe umuriro kandi murumva yuko bavuganye bati igihe kimwe tuzobikuraho igihe tuzotahura ko turi abarundi bizosha bivaho none umuntu ataratahura ko ari umurundi ngo abirutishe ayo moko atariho ayo mangetengete arindiriye iki ara niho niyumvira nti umuntu atarabitahura canke atagomba kubitahura afise akaroge kubganje umuntu yubahuka akavuga amajambo nkaya imbere y'igihugu cose gikinje atasoni yumva ashize amanga uyu n'umushingantahe reka ndabazanira urundi mushingantahe atavugira muvumbi kumuvumba umugabo adatinya kuvuga ukuri kubera igitsure birakenewe yuko iyo mbono y'amoko tuzoyivamo tukagendera ku mategeko y'igihugu amategeko y'igihugu afasha buri murundi kuronka ico rireta kuko nayo ubundi mu gihe umurundi
abarundi muri rusange jovedi batararonka badafise uburyo bwo kubaho utwo tumusizo kwamaho nta kibazo mubonamwo kuba turiko dukurikiza amasezerano abiri arimo ingingo zisamburana uyirihe nirihe mwumvirize aka n'akajede umukuru w'igihugu yari yabivuze mugabo umenyesha makuru yakaguhinyitsa umukuru w'igihugu acavuga ati nkuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabivuze mugabo umushinga ntahe ntiyatinye kuvuga ico yumva ko ari ukuri naho yari imbere y'umukuru w'igihugu nkuko nyene icubahiro yabishikirije nizisamburana nakubwiye ni processes ngira nsubiremo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ni vision okay murumva yuko yatanguye kudemontra icigwa ati agomba yigishe kugira ngo n'utari yatahuye atahure neza yaratosekaye twongera kubaka ubu turiko turajayo turiko twongera gufata ikona twarase kuko iyo hataba bijya bibazo bijya byo guhungabanya inzego z'igihugu bakubaka inzego z'igihugu zijanye n'ujya mutima w'ubumwe bw'abarundi wavuze mu 1991 nta bibazo tuba dufise none ko harabayamenaguye bakayonona twoca tureka tukavuga ngo bizizana no tugomba kubaka ni nk'inzu isenyutse uca wongera ukayubaka kugira ngo izoduge ikomere washaka ukayikomeza kuruta kuko wabonye icayisenye urantegera gira amahoro murumva yuko icigwa yagitwikiye kabisa hari uwo mwumva yamuhinyuje voilà uwo muntu rero amaze kumbaza ati hajya mu Burundi turiko turaba ibintu duhitiyemwo n'ibintu turiko turacamwo hari abantu b'abashingantahe bimvuga kuri baba bakiri mu Burundi namubwira nti muhungu bariho naho ari bake aha ndazi yuko hariho abantu bari guca bashacoba naho baba bari mu kuri bakavuga bati oya uku kuri sinoshobora kukuvugira imbere y'umukuru w'igihugu kandi aza yavuze uko voilà nico gituma rero mvuga yuko abashingantahe mu Burundi bakiriho naho ari bake ni muri iyo ntumbero nyene rero kubw'igikorwa kidasanzwe dufise itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha 1 z'ijoro aho tuzoba turiko turerekana ukuntu twogaruza umunezero satani yatunyaze twipfuje gutumira aba banyacubahiro izi nararibonye aba bashingantahe aba bantu bazi ingene Burundi bwagiye buragwa buvyuka kugira ngo ico cigwa zotanga bazocumvirize hanyuma bagishire ku munzane barabe yuko gikwije ibiro mu vy'ukuri aho ngeza aba jewe ndemeza yuko ari bamwe mu bashingantahe igihugu co bagisigaranye munyumve neza simvuze ko abashingantahe ari aba gusa mvuze nti bari mu bandi umuntu wese rero yoba yumva ari umushingantahe apana bwa bushingantahe bw'ubwomekerano oya umushingantahe umwe arinda akavuga ukuri aho guhagaze ataravye hirya ataravye hino umwe ahumiriza akavuga ati ukuri nuku canke iki ni kinyoma abo nibo bashingantahe ndiko ndatumira kugira ngo umunsi nzoba ndiko nderekana ingene twogaruza umunezero satani yatunyaze nabo bazobe bariko baravyumviriza hamwe n'abandi banyagihugu bose kugira ngo bazobe ivyabona vy'ukuri aho ikinyoma caganziye mu Burundi oya turipfuza ko ukuri gufata inganji turipfuza ko ukuri kwiganza uko kuri konyene twavyanka canke twavyemera niko kuzokiza Uburundi no mwijambo ry'Imana haranditse yuko ari ukuri kuzotuma twidegemvya no kuri bazo byacu rero kuvugana ukuri ku bintu byagenze ataco dutinya nico tuzotuma
dukomeza ubu bumwe igihugu gikeneye. Twavyanka twavyemera ukuri konyene niko kuzotuma igihugu cy'u Burundi gikira. Kandi ukuri ni kumwe gusa, ukuri ntikuja mu bwinshi. Hari abantu bahitamwo kugwanya ukuri cyangwa kutagomba kumva ukuri, ariko ukuri niwo muti. Ukuri niwo muti w'u Burundi. Nagomba rero ntumire ababubahwa, abanyacubahiro, inararibonye z'u Burundi mu vyubahiro vyabo, abashingantahe bose batiwe bari mu gihugu cy'u Burundi, bamwe batavugira mu vumbi kumuvumba, bamwe batavugira ku gitsure, bamwe atari baniryo, bamwe bataniganwa ijambo, n'abapfasoni bahagararira ukuri n'ubutungane. Munkundire rero ndabatumire itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha 1 z'ijoro, muze mu vyubahiro vyanyu mukwirikirane icigwa tuzotanga aho tuzoba turiko turerekana ukuntu twebwe abarundi twogaruza umunezero satani yatunyaze. Umuntu yoba ari hafi yabamvuze abanshikiririza ubutumire kugira ngo itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri isaha 1 z'ijoro bazobe bariko barumviriza ico cigwa. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Umuntu ataragira subscribe nayigire, agire gem, agire partage kuri YouTube. Hanyuma ryasango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri mwijoro igihe cy'isaha 1 ntimugibagire kugira ngo ukuri se tugushira habona muri vyabona.